Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane kuba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye ariko ahanini tukibanda kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike. Ntibikiri agaseseshwa rumuri birazwi na beshi ko uko ibihugu birutana uburyo n'amikoro ari nako birutana kugira ijambo mw'isi kugezaho hari bipfukamika ibindi kubwo kuba hari ivyo ufukama aze kumupfukamika. Muri Afrika hoho abitwa ko badusirimuye mu kuducisha mu bukoroni hari aho wisanga abamari bo bahagarikizi bawe bibatisima imyaka yawe yose. Uyu munsi ahatari hake ibihugu vya Afrika biriko birikukira ubwa kabiri kugira vyikure mu mugongo wabo biyita abahetsi ariko bakajya badaha uri mu mugongo. N'urugamba rutoroshe kuko kwikura mu mugongo w'umuhetsi wawe ushaka kwitambukira ubwawe birimwo ingaruka zikomeye harimwo no kwisanga igihugu gisubiye mu njyane za politike kuko abo bahetsi bahemu baca bakoresha abakinagizwa babo basanzwe ari abanyagihugu bico gihugu bakadukana akajagari kugira umwe ariko arategura ivyiza ntabishikeko. Mu Burundi twarabayagiye ko kuva basokuru bacu bategura kwikukira abakoroni batigeze bahengeshanya mu gutega imitego abarundi bakoresheje kubajyanisha kugira bate umwanya wo gushihana maze umukoroni aronke aho amenera mu gutera ibigabiro vyiwe. Twarabwiye ko uko umukoroni yatega imitego mu mugambwe abaho bagatatana ariko abarundi b'umutima baguma biyubaka gushasha bagashinga uwundi ariko nubundi umukoroni akabasanga iyo bagiye akabatobera akoresheje abayoboke biwe yarungitse muri uwo mugambwe mushasha kugira baje gusura agakungugu. Abarundi barimutse gushikaho bagera kwivuka rya CNDD-FDD n'umugambwe wavuye mu muhari waciye ku rubuga rw'intambara. Twarabwiye ko CNDD-FDD yahatswe gusamburwa kenshi kiri ku rugamba kuko babakoroni bari bafise abakinagizwa bakomeye bafise ubuhinga bwo gucanishamwe abantu ariko kubera uwo muhari wamye ufise abagabo babona kure barahagaze butwari gushika umuhari ubaye umugambwe uratsinda n'amatora kandi wari umaze umwaka gusa ugeze ku rubuga rwa politike. Hari bimwe mu bivugwa cyane bimwe mu vyaha bibiri Rutura Hussein Rajab yakoze vyatumye yimbirwa icobo cyo gupfungwa hafi ubuzima bwiwe bwose. Icyaha ca mbere nuko ari we yari kizigenza w'umuhari CNDD-FDD. Uwo muhari wiwe ukaba wagwanya intwaro y'abakinagizwa b'ibihugu bibiri ari vyo Ububirigi n'Ubufaransa vyitwa ko bifise mu ntoke igihugu c'u Burundi. Kuba vyarabananiye kwica Hussein Rajab umuhari ukiri ku rugamba ngo nukubera yaragoye kuboneka kandi akaba yarafise inshuti nyinshi mu bihugu bitandukanye ku isi zamukingira. Kuba rero ivyo bihugu n'abakinagizwa babo baremeye amatora akaba neza mu mwaka wa 2005 kandi bagashima ivyavuyemwo nuko bashaka ko CNDD-FDD ijabona n'indongozi zayo zose gutyo Rajab bakamushikira vyoroshe kuko amatora bari bashoboye kuyiba nanone ngo nibo bari bafise ubutegetsi mu minwe. Kubafise ubwonko bwibutsa uko nyene niko vyagenze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Ivyo bihugu vyararetse Melchior Ndadaye na Frodebu yiwe baratsinda amatora kandi abayoboke b'ivyo bihugu bari bashoboye kuyiba kuko aribo bari bafise ubutegetsi ariko mu nyuma bahemuka bamugandaguye kuko bashaka ko igihugu gica kigwa mu njyane zizotuma basubira gufata igihugu mu minwe. Mu ntayi umwe mu ndongozi zikomeza upona yavuze ko uburongozi bukuru bw'umugambwe bwamenyesheje Major Peter Buyoya ko bafise amakuru bakura mu bajejwe iperereza ry'ico gihe ko Frodebu ishobora gutsinda bakwiye gutegura uko biba amajwi. Buyoya nibwo yabishuye ko bo vyihoza hazokoreshwa ubundi buryo. Iyo ndongozi ya Uprona nyene yarongeye ivuga ko amatora amaze guhera abasubiriye barabwira Buyoya ko amajwi yerekana ko Frodebu yatsinze. Bakwiye kunyuranya ibiharuro ivyari vya Frodebu bakabiha Uprona ivya Uprona bakabiha Frodebu. Nubundi Buyoya arabankira kwiba amajwi abizeza ko hariho iyindi nteguro.
Nigiye bakoresha nkuru nziza amaze kwemera kwinjira muri iryo shirahamwe ry'abakinagizwa b'abakoroni bakamutuma gukura Hussein Rajab nk'umukuru w'umugambwe kandi ariwe kizigenza wawo, bari biteze ko Rajab aca yanka ako gasuzuguro agaca agomorora ingabo zari zimuyoboka zikivuna nkuru nziza. Nkuru nziza nawe yari yemerewe n'abayoboke babo bakoroni ko Rajab niyamutera akoresheje aba FDD bari mu nzego z'umutekano nabo baca bamutiza abahoze muri FAB kujya bamutije amajwi y'abashinga amateka kurako ubudahangagwa Hussein Rajab, gutyo igihugu kice gisubira mu ntambara. Mugabo bice bishigwa ku gatwe ka Rajab kari watumye igihugu kigwa mu manga kuko yashatse kugwanya umukuru w'igihugu. Muri yo ntambara nshasha igipimo kari agatwe ka Hussein Rajab niwe yari guhigwa kandi vyari kumukomerana kuko izina ryiwe ryaca ricafura kwisi nk'inkozi y'ikibi mpuzamakungu ku buryo za nshuti ziwe zamye zimukingira zitari kubaka kumushigikira. Kujya Saddam Hussein na Muammar Gaddafi bagandaguwe amakungu arorera atanumwe ashobora kubashigikira. Kuri ino si hariho ibihugu bikomeye iyo bibonye indongozi ya Afrika irota iterambere ry'igihugu cayo iba yikwegeye ingorane zikomeye bikaba gacamutwe hoho iyo ino ndongozi ibaye mu idini rya Islamu. Akarorero benshi bakarabira kubiri ko birashikira Ibrahim Traoré w'igihugu ca Burkina Faso. Aho Rajab yabereye umugabo nuko za nshuti ziwe zo kwisi zamuhanuye ko atogwa muri uwo mutego ngo atwagwe n'ishavu ahave yivuna ba Petero babiri, nukuvuga Petero Buyoya na Petero Nkurunziza, yibwira ko ari bo bamwubahutse. Nyabona ko hariho amaboko abashigikiye y'ibihugu rutura harimo Ububirigi n'Ubufaransa n'izindi nshuti zavyo bashaka kumuzimanganya. Nizo nshuti ziwe zamusaba guca bugufi akaja mu ibohero kuko nico kibanza cyonyine azoba kingiwe kubera ataho hamusanga vyoroshe kuko abazokwitwa ko bamucunze ntatoroke aribo bazoba bamucungiye ubuzima. Amakuru akavuga ko banamuhanuye kudahunga igihugu kuko atana hamwe yari kuba kingiwe ku isi. Gicaca kabiri ni urugendo Hussein Rajab yakoze mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2006. Ico gihe u Rwanda rwariko ruranyinyurana n'Ubufaransa mu bijanye n'ivyo byo gupfukamikana. Umugambwe CNDD-FDD warasavye Nkurunziza ko yogenda gushigikira u Rwanda ku izina rya leta y'u Burundi ikomoka muri CNDD-FDD kuko u Rwanda rwafashije uwo muhari ukiri ku rugamba batitayeho ivyamoko kandi ko kuba CNDD-FDD yarashitse ku butegetsi u Rwanda rubifisemo uruhara rukomeye. Ariko Nkurunziza yararahiye kujayo kuko yari yamaze kwinjira mu ishiramwe ry'abarundi bayoboka abakoroni kuko nabo ngo bari bamwijeje ko bazomufasha kwikora ko Hussein Rajab kugira tware atawumuraba mu kanwa. Hussein Rajab amaze kubona ko Nkurunziza batakiri kumwe ubwo yaciye ahagurukaje mu Rwanda kwereka Paul Kagame ko naho vyogenda gute CNDD-FDD mushigikiye. Ico gihe zimwe mu ndongozi z'imigambwe imwe yitirirwa ubwoko yankurunuka Hussein Rajab na CNDD-FDD yiwe bakaba barabayoboke ba vya bihugu twavuga baciye bahimiriza abayoboke babo ngo baryoze Hussein Rajab na Paul Kagame w'u Rwanda n'u Rwanda rwiwe. Mu gucyoza Rajab bavuga ko yitaye mu bitamuraba kuko ingorane y'igihugu cy'u Rwanda cari gifitaniye n'Ubufaransa zitaraba u Burundi. Nayo mu gucyoza Paul Kagame n'u Rwanda rwiwe bavuga ko Kagame yisumbukuruje yihingufa adafise mu kubahuka kwihanga igihugu rutura nk'Ubufaransa. Bavuga ko Paul Kagame atakindi azomarira abanyarwanda kiretse kubakwegera mu ngorane. Tubibutse ko Rajab yaciye abihinyanyura mu kuja mu Rwanda yavuze ko yagiyeyo ka mukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD agiye gushigikira mugenzi we Paul Kagame asanzwe ari umukuru w'umugambwe FPR Inkotanyi. Kuja gushigikira u Rwanda ku mugaragaro mu ntambara ya politike gwarimwe n'Ubufaransa, ico gihugu no kuvuga Ubufaransa cyabifashe ko Rajab yiteguye guhangana naco mu Burundi, nico gituma baciye bamukwakwanya ataritegura. Iyo soko ryacu ryavuze riti: jewe naragendanye na Hussein Rajab igihe kirekire, hari ibintu bidasanzwe nabonye. Iyo uvuze amajambo mabi canke ugategura ikibi gitumbera Hussein Rajab kenshi cyane, iyo nabi irakugaruka ko wewe nyene ukisanga ari we wenyene yo gutabara kugira uve muri izo ngorane. Ngo ku rugamba hariho bamwe bahora bibaza ko yoba yerekwa, abandi bakibaza ko yoba afise ubundi bubasha bwo gukora ivyo abantu basanzwe batoshobora.
ngo babandi nyene batyoza Rajab na Paul Kagame ingorane nabo zahavuye zibatumbera bisanga bibaye ngombwa ko basaba ubuhungiro muri ca gihugu no kuvuga u Rwanda batyoza. Amakuru akavuga ko Kagame yoba yarabajije Rajab ko abo barundi yobakira canke akabirukana yisunze ivyo bavuze ku Rwanda n'ivyo bakoreye Rajab mu Burundi. Rajab yamwishuye ko yorenza ko akabakira kuko urwari rubahanze rwari rukwiye. Kubwa Rajab yizera ko bizobabera icigwa muri kazoza ko inzigo yama ikwegera mweneyo. Vya bihugu twavuga vyari vyishimikije ba Petero babiri no kuvuga Ububirigi n'Ubufaransa bishimikije kuri Petero Nkurunziza na Petero Buyoya mu gushaka gusubiza igihugu mu manga. Integuro zabo ntizahavuye zigenda neza kuko mu mwaka umwe gusa w'ibihumbi 2020 abo ba Petero bamye bimbira icobo Rajab ngo barakurikiranye mu kumutanga muri cacobo kuko Imana isumba ingabo ngo barayamaze bati urukira mukaso rugatwara nyuko. Nkuko inkuru zivuga buke buke bamwe mu bari barazimiye muri ba barundi twavuga bagiye barava ibuzimo baje ibuntu bivanye nuko bagenda baratahura canke batahuzwa iyo umuyaga uhuha ujana. Uko nyene niko vya bihugu vyagenda birabona ko atawushobora gusiga ivyondo w'Imana yasize amavuta cane ko atawunyinyana yacitse amaboko yompi abiri. Nkuko amakuru y'ibanga bivuga igikorwa ca Evariste Ndayishimiye cyo kwemerera amashiramwe mashasha y'Imbubutare mu Burundi no butumwa abamukurira bamucishije ko bugenewe ibihugu bimwe vyo kwisi ko bwa butare bahanze amaso bashobora kudasubira kubukuvya. Ayo makuru y'ibanga nyene akavuga ko ubutare ari bwo butuma ibihugu rutura kwisi bigira ikirimbiro ryavyo ibihugu vya Afrika bifise ubwo butare. Ariko kandi ku ndongozi zimaze gukanura ziriko zirakoresha ubwo butare mu kwisubiza ijambo mu kwemera kubuha ukubaha nawe akagufasha kugwanya ukugaya gushikaho umwe wakugaye nawe aca bugufi. Ayo makuru akavuga ko Ububirigi aribwo bwabaye bwa mbere kwemera ibiganiro vyo kwishisha bugufi kugira ntibutakaze burundu ivyo bwipfuza mu Burundi. Akaba arico gituma bwarungitse icegera c'umushikiranganje wa mbere akongera akaba n'umushikiranganje ajejwe ivy'imigenderanire n'ayandi makungu Maxime Prévost nk'ikimenyetso c'uko biteguye gukorana n'uburongozi bw'igihugu n'ubwo mugambwe. Eka ngo n'igihugu c'Ubufaransa naco nyene carayicemeye ivyo gisabwa arico gituma Evariste Ndayishimiye yakigwanye iteka ridasanzwe n'umukuru w'ico gihugu ari we President Emmanuel Macron. Abazi vy'imigenderanire y'ivyo bihugu rutura kwisi bavuga ko iyo ubonye umutegetsi runaka wa Afrika ha umubonano witeka ku mugaragaro haba ari ico afise c'agaciro. Ivyo bihugu bikeneye ku rugero rwaho bamwerekana imbere y'abandi ko abaye inshuti yabo surukundo baba babikoranye. Ubwo bwenge rero bwo guhinga no guhingura imikenyuro ya politiki yanitse uko muri CNDD-FDD ngo ningabire ngo yazimwe mu ndongo zo hejuru zonyene. Nkuko bimaze kuvugwa kenshi nta kindi cyatumye Ndayishimiye ahubwo kino kiringo atari ugutumwa ibikorwa nk'ivyo nkuko yamye tumwa ho hambere mu bihe vy'urugamba hagitegurwa amasezerano yo guhagarika intambara. Ngivyo gutumbereza igihugu aba nabariya bamuvumagurira ko atavyo ashoboye bibaza ko ari vyo yashiriwe hajya ko yamaze gutangaza ko amatora ashobora gusubirwamwo iryo si jambo kubumba. Ngo bigenze neza ayo masezerano yo gusubiza inkota mu bwubati akajana n'ingiro Uburundi burashobora kuronka indongozi nshasha zishoboye gutunganya neza ivy'igihugu hatarabwe kandi hatisunzwe ubwoko canke amadini nk'uko amakuru ahari abivuga. Ngo bigenze neza rero ngo maze abagabo bagakora bimwe barundi benshi banyotewe. Evariste Ndayishimiye bakamwibagira kuko na Nkurunziza yabakoze ahababaza bariko baramwibagira. Kubatabizi ngo mu mutwenzi bahabona ko hakiri mu ijoro ry'umuniha ariko ingenzi yo iratwenga inezejwe nuko urugendo rwiza rutanguye. Mu gutangura ino nkuru harakantu nagira mbasangiza ariko reka nkabasangize muri kano kanya. Iyi ingenzi iri ku rugendo ifisi yirikiragana buhwibiriye nayo iba yijiriwe kuko kiba ari ikimenyetso cy'uko igira irare mu gahinga kubiseguje ibuye imbavu zikabandana n'uburinganire bw'isi y'inkungugu barazi ko umuniha uba muremure.
nkuko bizwi na ijoro ryoba rirerire gute riramaramara rikabisa umurango. Inyitangizo y'umurango ubu mutwenzi. Ako kanya rero yangenzi irashobora kuzura kamwemwe gatwenga kuko urugendo rwayo ruba rugira ruhwane yumva kamoto kiyigana. Uyu munsi abarundi nabo bameze nk'iyo ngenzi tugira niyo mpamvu rero muri ano makuru twaberetse habonetse uwo mutwenzi nkuko twawutungiwe urutoki namwe mu masoko yacu akomeye. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure no Muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.